Hello guys, ndabaramukije aho muva mukagira abakunzi ba Burundi Kingdom TV muri kumwe na Queen Dada mu kiganiro Burundi Talent Show. Uyu munsi reka mvuga ati abakirisu bose Yesu ashimye. Ko no munsi mfise umutumire aririmba gospel. Turabaye ikaze. Murakoze cyane. Murashaka kwidondora ku bantu batabazi. Murakoze ku mazina nitwa Nduwimana Anacre. Sanzwe ndi umukozi w'Imana wo mu ishengero ry'amaraso ya Yesu Kristo rikora mu Kanyosha. Ku ibirora rya gatandatu 48. Mu rushengero mufise igikorwa nyabaki mukorayo? Mu rushengero ndi umukandida pasteur. Nk'abasanzwe ndi mu coordinateur w'ibikorwa bya Kohare Himbaza rikora muri iryo shengero ry'amaraso ya Yesu Kristo yo mu Burundi. Tumvise ko mufise evenement izoba ryari? Tufise evenema izo biteke 24 ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene 2022 isaha 9 gushika ku isaha 9 gushika isaha 1 y'umugoroba. Bizobera he? Bizobera kuri iryo shengero ryacu dukorera dusanzwe dukora nyene mande y'isoko ya Kanyosha yora rya gatandatu 48 ahahoze Fangasi. Ego. Ndakwibaritsa akabazo gato. Ego. Muri Kohare yanyu mufise indirimbo zanyu cyangwa muririmba indirimbo z'abandi? Bon, turafise izacu turirimba, turafise n'izabandi turirimba. Ego. Akenshi muririmba iziwanyu canke nibimenyane vy'amashengero yose tumenyereye. Baririmba iz'abandi. Turaririmba n'izabandi ariko ziri mu butumwa nyene abantu bashobora gufasha abantu. Dushishirize ko twumviriza. Doe kamwe canke tubiri. Ugusenga kuramfashi bihe byose kunshikana kuri data akankiza mu bingoye kandi Satani yanteye akansuku buryo bwose ibiheta ngabo kenshi ugusenga kuramfasha. Amen. Amen, amen. Duyindi. Ndosi inshuti nziza cane yarankunze ntayizi yamfatishije umugozi niworu Uratagarira kuba nzi kuririmba? Sinzi kuririmba kuko nanje navyo nzi ariko nagufasha. Yego murakoze cyane. Turabashimiye cyane kuba muturirimbiye. Murakoze. Biraturyoheye. Murakoze cyane. Abakunzi ba Burundi Kingdom TV, abakunzi ba Talent Show, umuntu atarazi yuko jewe nkoresha abantu ba gospel mu bimenye. Ndabizi kandi ndabizi cyane bambwiriye sindabizi. Arabizi cyane kabisa turamuye nakaze muri Kohare azafatanye natwe. Ndashimye. Yego. Mushaka nzoze ryari? Karibu tugira repetition kwa gatandatu saa 9. Tugira na repetition kwa gatatu saa 9 karibu. Yego twakirwa ari we wese. Fise juribi. Bon ntituraba amajwi ariko turakira umuntu wese aje. Uko aririmba ntaco aramenyero kagenda neza. Murashobora gutumira abakunzi ba Burundi Kingdom TV? Ego turatumiye cyane abakozi ba Burundi Kingdom TV muhawe ikaze. Muzabane natwe muri ico gikorana zwari gikorana cy'ubwiza. Ego. Anacre turabashimiye cyane ko wamwitabiriye umutumiro wacu. Murakoze cyane turabashimiye ko namwatwakiriye muri ino studio yanyu. Ego twaryohewe. Ndaryohewe gukorana n'umushefu umukozi w'Imana. Haleluya. Kandi n'umukuru wa Kohare baje. Ndashuje. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe, mwabonye umurongozi wacu nanje mwambonye banyakiriye muri Kohare kandi ntimwandike muri commentaire ngo mwanke.
na navyemeye nzoza chef. karibu murakoze cyane kuza kwanyuzwa ari umugisha. Amina. Haleluya. Turabashimiye cyane ko mwabanye natwe kuva tugitangura gushika duheze, turabashimiye cyane. Yari Queen Dada mu kiganiro Burundi Talent Show. Ndabakunda cyane kandi abafise ku mutima. Nimibagire gukora subscribe, nimibagire kugira comment, like na share. Cyane comment zanyu ziratuma ngira inguvu cyane kandi ndabashimiye cyane ndabakunda. Ciao.